uyu munsi nagira nipfuje ko turabira hamwe ivyatuma abarundi bita amazina n'ivyo abarundi bisunga mu kwita amazina tutibagiye inkomoko y'ijambo rero uburundi na cyane ko ari jambo duhurira ko twese nk'abarundi abasokuru bacu rero ngo bamye baha agaciro kadasanzwe izina nico gituma mu migani mimwe umva bavuga ngo izina n'iryo muntu ngo kuza kwita izina bisanzwe rero izina n'iryo yemeza ko umurundi kanaka yabayeho ariho canke rero yaje kwisi ibibazo rero bimwe vyerekeye akamaro k'izina twarabibajije batandukanye bimwe nazo turavyibaza ariko cyo tugira ubutohoji kugira dushobore kumenya ico abana bari babivuga ko canke uko vyo bimeze muri rusange izina rero yisangije n'ikintu kimwe umuntu umwe canke amazina no kuvuga nk'ivyese shemba mvugo igitabo rero ciswe des noms des hommes canditswe na Philippe Ndahombaye gitanga umuco ku nsiguro y'ukuri y'amazina y'ikirundi uwo muhinga rero yanonosoye ivy'indimi mu mico n'imigenzo y'ikirundi we bafata ijambo ko rihezagiye kuko bavuga ngo ijambo rirarema ari naco gituma rero bategerezwa kwita umuntu canke ikintu izina rifite insiguro n'ubushobozi ushobora kugira k'uyo muntu mico y'abarundi rero umwana yahabwa izina ariko aregereza nk'imyaka 2 ntiyamvuka ngo baca bamwita izina nta mwana yitwa izina kivuka bararindira rero ko umwana abanza agakura kugira bamuhe izina kuko bavuga ngo niryo ribeshaho bararaba vy'ukuri uko ameze uko yitwara namwe wasanga niba bashobora kumwita izina rero baravye uko yitwaye kuva mu bwana umwana rero amaze gushobora kuvuga bamuhamagaye akitaba se wiwe rero canke uwundi wese wo mu muryango bavukamwo yarashobora kumwita izina nimutuma yakigwa mu kibano bakamenya ko hariho umuntu yitwa kanaka yaje mu kibano aho hambere hahise rero ho rero nta matazirano yabaho umurundi wese rero yarafite izina rimwe iyo zina rimwe rero ntiryaba rikomoka kuri se canke ku muryango wiwe ariko iyo zina bwite rikagaragaza ibihe yakuriyemo hari rero nk'ababa baravutse mu ntambara niho wumva bitwa abantambara basanze ubwimo bamaganya canke abana bavutse abana bikuzo niko babiyita mu gihe nk'abavyeyi biwe baba barabuza abana cane kavuga ati uyu mwana tumwisira izina kumbure birashobora kuzodufasha kugira uyu mwana azorambe urupfu kuko barufata nk'ikintu kiza gutora umuntu gishobora kudatora umuntu mubi biboneka ko bamwise izina ribi kabwana bemeza ko urupfu rushobora kudatora kabwa rugaca rukara koja gutora mu yindi miryango amazina rero y'uruharo abantu bitwa ari mu mice myinshi hama rero hakaba n'amazina y'amabanga ku bantu bari bafite amabanga nk'ibwami aho twavuga nka bayina mu komacoto umutimbo canke mutwenzi barabapfana banga canke bamwe mu bagumya banga b'ibwami amazina yarafatiye ku gihimba c'umubiri aho twavuga nka basunzu bagashatsi kuko umuntu ateye niba niyo myaka 2 bararavye bakabona n'umuntu akunda kurya bakamwita nka kadada canke rugambarara amazina y'ubuhizi ukumva nk'umuntu baramwita kankindi canke nkeza bahizi canke amazina afatiye kubiha igihugu rero kigezemwo niba ari nk'inzara ukumva ati uyu muntu ni n'amapfa canke indwara zibiza ugasanga umuntu aritwa mugiga kubera yaje mugiga iri kiragigagura abantu intambara n'intureka ugasanga umuntu aritwa ntambara mwene navuze canke yitwa gwimo tutibagiye rero n'amazina y'ikuzo mwene navuze kuko ngo ariyo mazina atuma urupfu rutinyu uyitwa mu gihe ruba rero rwamaze abavutse imbere yiwe naho rero utasanga ata muntu urakongera akagira mu gihe ugasanga umuntu yitwa kabunda namobwa hano amazina yo kwiremurura atanga ubutumwa mu kibano kuko bemeza ko kwita izina umuntu hari ubutumwa ushaka gutanga ku kibano canke kuri we bwite atwotanga nk'akarorero nka ngoragoze ari vyakugoye ukatireka nje ngoragoze mu kibano utabanye neza n'abandi ugasanga nk'umuntu yise umwana barampama mu kwerekana ko abantu bamuhama hariho bari bararunyeretse gucanga n'amazina y'abana abashobora kubafatiye ku gitsina nta mukobwa ushobora gufata ngo mwite gahungu kuko ubuzi ko ari gahungu nyene ni gahungu n'agahungu ntabwo nk'umukobwa usanga yiswe gakobwa canke yafatiye ku myaka bakabona ko umwana afite igikuriro canke yitwara nk'umugabo nibajya abantu uzosanga bitwa bakagabo canke n'undi nahakura aguma yiriza ubona ikana aguma ari kwa kana
harabaho rero no guhinduka kw'izina canke n'ibizira bifatiye kw'izina. Hariho rero ibintu byoshoboye gutuma umuntu ahindura izina, nk'akarorero iyo habaye amatata akomeye rero hagati y'umuntu n'umutware canke umubanyi, umurundi yarashobora rero guhindura izina kugira ngo akinge ihorihori. Ni kuvuga bazoja kwihora ntibazomubure, ntibaje kwihora iryo zina gusa, kandi hariho uyundi muntu yashaka ko iryo horihori ryohera, nk'uwitwa Arakaza agahindura kitwa Ishaki kugira bazorondera Arakaza bazomubure baronke Ishaki. Umuntu kandi rero ashobora no guhindura izina mu gihe rero ubona ko rimeze nk'agatazirano ritamukimubereye bivanye nuko yitwara canke yakuze. Hatwovuga nk'umwana w'umukobwa rero afise izina rifatiye ku gitsina, ashobora kurihindura imbere yuko agira ubugeni maze akitwa izina rihuye n'ubuzima bushasha nk'umukenyezi. Nkuko rero uwo muhinga Filipo Ntahombaye abisigura avuga ati urupfu rw'umubanyi rero rutuma izina ryiwe rizimangana kudeha gucuza rero canke gusimbura. Kuvuga rero ko izina ry'umuntu yapfuye cari kizira, ivyo rero vyatuma n'ubwoba bw'urupfu n'icubahiro bategereza guhanya n'iryo zina yashengeye. Nibaza ko bifitanye isano n'ibyo guca ku mazi no kuganduka, kuko bavuga ko umuntu yaca ku mazi kugira abantu narabisiguye ejo bundi bongere kuronka uburenganzira bwo kuja mu bikorwa vya minsi yose, baje kurima basubire bafate ingendo bace ku mazi bajabuke. Ariko kuganduka kwaba busa hari no kwibagiza abantu uwawe yapfuye. Nico gituma rero n'ibyo kwita amazina y'abantu bapfuye aho mbere ntivyaba umuntu yafise izina rimwe, hakaba n'iryo zina kumbure ry'umuryango, umenya uti mu muryango kwa naka waramenya ati ni jewe ni Arakaza nkomoka kwa naka, bakamenya yuko moka mugabo utise izina rimwe naso kuko ngo wumva ko byashobora gutuma nabankaso bakubwirira nabi. Nivyo ni bimwe mu bintu byatuma ibyo abantu rero bakomoka ku gisekuru kimwe rero batemera kwita izina rimwe iyo bakomoka ko caba muri kizira kuyo muntu yitwa izina rya sekuru canke sekuruza. Ariko no munsi urabona bisa n'ivyahindutse, abatari bake barita amazina ya basekuru kuko tubona ko imiryango isa n'iri kirajyana, tugerageza kurondera ikintu cyo tuma abantu bamwe bamenyana. Mu migenzo y'ikirundi rero nguyu mwasa guhamagaye mu ijoro cyarazira ko witaba. Ivyo twese turabizi kuko bivuga ko yaca gutwara izina ryawe. Nico gituma rero kandi cazira kikaziririzwa ko umuntu abwira izina ryiwe umwansi canke umuntu atazi. Izina rero waribwira umuntu uzi, umuntu muzi nanyo uzi ko mushobora guhamagarana bitandukanye. Nibaza ko no musi bigeranye ni nimero y'agahamagaza ngendanwa, aho udashobora guha nimero yawe umuntu wari we wese, kiretse umuntu ubona ko mushobora kuzokinanira muri kazoza. Umuntu mbere yo korohereza intwaro n'ibikorwa vyayo rero nk'ibi vya rusasi umuca kuri amakori, niho rero abatwari b'abakoroni bahavuye rero bifashishije rero abamisiyonari baciye batanguza umuco wo kwita umwana izina rya se. Intara za Ruyigi na Muyinga rero hashikiye abamisiyonari ba mbere nizo zatanguye kwakira uwo muco, bituma rero nk'izina rimwe ukurunganwe gwaza rukurikira ricika izina ry'umuryango. Inyuma rero yaho ubukristo bumaze kuza, ikindi twovuga nuko abarundi batanguye kubatizwa, bategerezwa rero no kwiyandikisha kugira rero ngo bashobore kwiga mu ishure. Niho rero hatanguye kuza iby'amazina y'ubukristo byaza giyongera ku izina ry'umuvyeyi se w'umwana. Benshi rero bisanga bafite amazina atatu: izina ry'ubukristo yabana paruwasi, izina rya se cyanditse mu ishure, n'izina ry'umuryango yiswa kiri muto. Ivyo rero vyaratuma bigorana mu gihe arondegwa n'ubutungane cyangwa kenewe n'intwaro. Ariko rero hari n'ibindi bintu bitwengeje ko kenshi na kenshi vyaba biri kuri uko kwita izina rya se cyangwa umugabo. Wasanga rero nk'umukobwa wa Gasuguru agapfizi k'ihene niko bitwa Gasuguru, agaca yitwa ngo Gasuguru aragapfizi k'ihene kandi wumva ari umwana w'umukobwa. cyangwa umukenyezi wa Gahungu ugasanga yitwa ngo Gahungu. Ivyo navyo rero abantu bakababona ko vyari ibintu bitakoko. Ariko rero nko mu itegeko nimero 1 agakwego rimwe ryo ku 15/0 mu gihumbi kimwe n'amajana 1980 yigenga imiryango n'abayibamwo. Repubulika ya kabiri rero niyo yarakuye za ngorane z'amazina mu ntwaro no mu butungane. Bivuga ko izina ry'umuntu ari ryo bandikishije muri komine kandi umuntu yitwa izina ashatse. Naho rero vyaciye bituma abantu batangura kwita amazina bashatse, hari nko kumuhindurira rero ngo bitegerezwa guca mu shiranganje bw'ubutungane bisabwe na nyene gusaba rero guhindurirwa izina canke ubijeje kuva ku ntwaro ya camera yo kwizuno munsi mundi yatahura ko izina ry'o muntu, bigatuma muko kumenya ko izina ry'o muntu bamwe bahaye inzira yo gufata indi mico y'abazungu nko ku izina rya se w'umuntu canke izina ry'umugabo wawe, bakibagira ko izina ry'o muntu rikoze umuntu kandi rikamubeshaho. Ivyo byose rero ubiravye n'uno munsi biracahari, kuko hariho abantu usanga nk'abantu bita amazina abana y'ikirundi gusa, usanga bagize ibibazo iyo bagiye kubandikisha, nk'abantu basanga aho babandikira bakabwira ngo nta zina ry'ubukristo. Nta tegeko nemwe ryemeza ko umuntu yategereza kwitwa izina ry'ubukristo, ariko izina wewe niryo wari kwitwa n'umuvyeyi kugira umuvyeyi rero amenye ubutumwa yashatse gutanga canke amenye insiguro yashaka kugira.
Kazoza FM. Be your own boss.